umutunzi koresha code promo ya ihuriro TV rimwe mu majambo manini wandika ihuriro TV rimwe mu majambo manini amatwirire umuzungu urunani niko wa mbere niyo nzira umwe yarafise ibihumbi 3 kundu nta ufise ibihumbi 3 aca bijana mu kabare kunywa za kike zica zirica muri Kanyange yo tutayigwanya abagabo babageze kibari igihugu cy'abagore gusa none si kwa muganga ntihari hasigaye haterura abagore kubera abagabo bari bagiye Kanyange tuyigwanije mwaduhinduru haba bagesera bariko badutesha mbere abarondera amatora abo bavuga ngo nimwantora nzobareka munywe Kanyange yabavuze ati nimwantora nzobareka mupfe wotari umuntu avuze ngo azokureka upfe hariho ubujuju twari dufise muri iyo minsi heze mugana ndakenguruka ubu turiho turakanura twese n'ubu tubabwiye tuti iki kirica hariho abakoresheje ingufu barayigwanya uno munsi abagabo batavuga ngo twari twarihenze basi ngo burya tuba twahonye twese kubera abo badaraza bo bikenereye amahera ntibakeneye ubuzima bwayo aravuga ati bapfa badapfa kizimana bakuyemo amahera kubaho kubwenge gusa mugabo uri kurica abantu hariho abantu abakora amaji yica akaguhenda ngo ariko akora umutobe w'ibitoki ngo wakora inzoga iva mu mutobe w'ibitoki naho yarabeshe yazanye bimwe bita ngo ma spirit wewe kumva kamoto k'ibitoki naho uri kunywa uburozi